ibisigaye mwami aba bana ukomeze kubagirira neza uburyo bwose n'izi mfungurwa zimaze mu mibiri yabo. Turagushimiye kuri Imana. Twaje ngaha kugira ngo aba bana bacu baryoherwe kubera abamisiyoneri bari bamaze iminsi mu Burundi. Ku munsi wa gatatu bari bamaze amezi 6. Hirya y'ejo rero bazogenda bararyoherwa ko bagenda basezeye abana mu buryo bwo gusangira kuryoherwa. Rero ni ikintu ciza kubera twasanze aba bana kera boga mu bishanga, boga muri ajya amazi usanga atetse kubera burya buzima bwo mu yarara bari babayemwo ntibaronka aho boga. Rero biraryoshe dushoboye kuronka abitanga kugira ngo abana baze ngaha kuva mu gitondo bafunguye, umwe wese ari yasete wiwe, ikinyobwa ciwiwe, yari icamwa nk'uko mwabibonye mu mavideo. Ni ubuzima bubibutsa ko nabo babayeho nk'abandi bana, kandi hamwe n'Imana akazoza kabo ni keza, hamwe na Back to Life ibintu ni good. Tunezerewe kuri uno munsi wo gushima Imana, abasiponsora bacu badukoreye umunsi mukuru n'abavandimwe. Banezerewe. Jewe nitwa Nishimwe Jean Dodier, nkaba mbayeho neza kuko abafasha nyene bafashije aho bankuye ari kure cyane muhira nyene byaranse ngo tuba mu buzima bubi. Azaraja guhiga amakaramu nati acana muhira tuja kuyarara, kandi dufite ivyumviro bitabaho. Ariko ubu Imana yadutoranyije data iratwicarikana n'abahambaye, ure turashima.